Shalom shalom, ndonge kandi kubagumbira mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ku mazina ni Stive UWIMBABAZI mwene so musangira urugendo ko kuja mu ijuru. Ijambo ry'urufatiro rw'indwi kuri umunsi wa mbere rivuga ati ngo kuba indogoba ya Yesu. Reka tubirabe cyangwa twishimikize ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka igice cya 19 duhere ku murongo wa 29. Ageze hafi y'Betifage ni Betania ku musozi witwa Elayono, atuma babiri bo mu bigishwa, arabari ati muje muri irya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamwo murabona inyana y'indogoba iziritse, ata muntu yigeze kuyigenderako, muyiziture muyizane. Kandi nihagira ubabaza ati niki gitumye muyizitura, mumwishure mutsi databuja niwe ayigomba. Abatumwe baragenda babisanga uko yabibabwiye. Bariko barazitura ya nyana y'indogoba, beneyo barababaza bati ko muzitura iyo nyana niki? Barabishira bati databuja niwe ayigomba. Bayizanira Yesu, bayishira ku impuzu zabo, bayitereka ko Yesu. Ariko baragenda basasa impuzu zabo mu nzira. Yesu nashimwe. Imana idufashe cyane. Muzirikane ijambo nagiye ry'urufatiro twishimikiza ko no munsi ni kuba indogoba ya Yesu Kristo. Muri amajambo nashoboye gukuramwo amajambo abiri: kukuzitura, kukwambika impuzu, kuba indogoba ya Yesu. Mwene data urimo kunyumviriza, nyemerera kandi untega amatwi ico ngiye kukubwira, kuko kumbure cyo gufasha. Egome hari impamvu Imana yashimye ko umunsi tuvugana bino. Ngomba yuko hari abantu benshi baboshwe kandi batazi ko baboshwe, bari mu ishengero cyangwa bari mu bikorwa kanaka, ariko bakabona nk'umenga baragororotse imbere y'Imana, ariko siko biri. Yesu yatumye ati tuze tubabwire ahabi imihano y'Betifage, iyindi mihano iki gihe cy'Abisirayeli. Ariko no munsi naje kubwira wa muntu we wo mu Kinama, wo mu Kamenge, eka umuntu ari mu Burundi, eka aho aya masanamu hose azagushika, nje kukubohora muri ivyo bikuboshe. Mbega vyo bari ivyaha, yo bari amakuba, yo bari ivyago, sinzi, niyo ubizi kandi ndazi kubizi neza. Yesu nadufashe. Nukuri Yesu yitegura kugirira neza, yitegura kwambika impuzu. Ngo ngatwabibonye twabisomye ngo yanyana y'indogoba ngo bayisasa ko impuzu, ngo bayitereka ko Yesu. Mwene data nkundire n'umunsi ndakuzitura huri, ubohoke kuri ubwo busambanyi, ubohoke muri ubwo busuma, ubohoke muri ako kaboregwe, ubohoke muri ayo macakubiri, ubohoke muri izo ngeso mbi zose zonona ubwami. Ubohoke, unyemerere nkuziture uwo mugozi ukuboshe, uwo mugozi utuma utajaho Yesu ari, utuma utaba umukunzi wa Yesu nkuko Bibiliya ibivuga. Ndawuce, ntaco ntakindi ndawucisha niri jambo ry'Imana nyene. Yesu arakugomba, Yesu aragushaka, Yesu arakwifuza, agukoresha ivy'icubahiro, agukoresha ivy'ibitangaza, uba indogoba yo agenderako. Amen. Yesu nadufashe cyane. Rero mwene data, nta kindi numva no kubwira kirenze ico. Emera Yesu akugendereko kugira igikoresho cishimwe, ubu umuntu wiwe ko kuba umukuzi wiwe bwite, kugira nawe ugende wamamaza ubutumwa bwiza ndimo kuvuga, ushingira abandi ntahe, uvuga urukundo rwa Yesu Kristo. Amen. Uzane benshi kuriwe. Mana data watwese uri mu ijuru, Mana mbwira neza ico washimye ko nshikiriza ubwoko bwawe nagishikanye. None uyu muntu Mwami Imana yaramaze iminsi aboshwe n'ivyaha kanaka, reka mpwemu wawe agende mu mitima yabo, yinjira ibwina mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese yumve ko atsinzwe na rino jambo, maze yihane akugarukeko, maze umugira indogoba yawugenderaho. Kandi ndizera neza Mwami Imana ko ari cyo ugiye kumukoresha kandi cishimwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.